kwifotozanya kugira icyo bita foto de famille na nyene icubahiro umukuru w'igihugu. Tugira amahoro. Jewe nitwa Niyonkuru Yusufu Akbaru, ariko abantu benshi banze kuri Kiriku Akili. Rero umugambi wanje waciye ko ngahamwa ubonye, numva aka kanya no gafata nko gushima umukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi kuba yaremeye kutubera umujama. Vyatumye twumva ko dushoboye. Kera twari tubayeho tuzi ko ibintu binininya, ibintu byiza bikora abantu bakuze, ariko ubu natwe ugwaruka turumva ko dushobora gukora ibintu bidasanzwe. Mu mukomera amashimisha cyane. Numva ari iteka ridasanzwe, nubwo byoshika sinsinde, numva namaze gutsinda. Uyu munsi isi yose irabonye ko umwana wo mwibarabara ashobora kuba inkerebutsi. Uyu munsi isi yose irabonye ko umuririmbyi w'umurundi ashobora kuba inkerebutsi. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Irebe FM nshoboye nkora. Ndashimiye cyane nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu, we yemeye kudushira ku rutonde, natwe tugatangura gushira ku rutonde abandi. Kubw'ibyo twese turashoboye kandi tuzoshika kwiterambere, kandi nivyo turiko turakora tubikeza wenyene. Ndabasabe abari ngaha mwese tumukoremera amashi nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Tugira amahoro. Ku mazina nitwa Diomede Nihora imbere, nkaba ndongoye Societe Development and Technology. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, niteka twahawe n'Imana rugira kuba tugufise nk'umukuru w'igihugu cyacu. Ko byakunze mukemera umuhamagaro w'Imana wo kudukunda, natwe turabemereye tuzobagamburukira. Murakoze. Tugira amahoro. Jewe nitwa Niyonkuru Yusufu Akbaru, ariko abantu benshi banze kuri Kiriku Akili. Rero umugambi wanje waciye ko ngahamwa ubonye, numva aka kanya no gafata nko gushima umukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi kuba yaremeye kutubera umujama. Vyatumye twumva ko dushoboye. Kera twari tubayeho tuzi ko ibintu binininya, ibintu byiza bikora abantu bakuze, ariko ubu natwe ugwaruka turumva ko dushobora gukora ibintu bidasanzwe. Mu mukomera amashimisha cyane. Numva ari iteka ridasanzwe, nubwo byoshika sinsinde, numva namaze gutsinda. Uyu munsi isi yose irabonye ko umwana wo mwibarabara ashobora kuba inkerebutsi. Uyu munsi isi yose irabonye ko umuririmbyi w'umurundi ashobora kuba inkerebutsi. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Je nitwa Nkundwana Cedric, nje gushima mu kibanza cy'urugwaruka rwose mubona ngaha. Umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi turamushimiye cyane rwose kuba yaraduhaye akazi abicishije mu mugambi payeje. Imana imwongere umugisha. Reka nsabe urugwaruka bamuha amashi menshi cyane kuba yaturonkeje akazi. Ikindi nacu no musaba no gusibana dushigikira n'urundi rwaruka rutararonka akazi rukaronka akazi. Imana imuduhezagirire kugira ngo abandanye adushigikira. Yesu n'abahezagire. Mahoro mwese, amahoro y'Imana abane namwe, cyane cyane umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Nitwa Inina Arts. Umugambi wanje nawuronkeye ahantu hagwariye abantu bagira amavese canke ibintu by'amakine. Nahuye n'abantu nsanga bafise ingabire nyinshi, ariko amaguru yaracitse, ijisho ryaragiye. Umuntu umwe acambira ngo ubuzima bumeze nka kameleon, igikoko cyitwa kameleon, uvuka uri muzima ukarikarenga umerewe nabi. Umugambi wanje no gushobora gufasha abo bantu
kuza gukorera iwanje nabo bakagira icyo bamariye imiryango bakagira icyo bamariye n'igihugu. Murakoze. Jewe nitwa Nkengurutse Fiacre, nkaba ndi umwe mu babaye mu gihugu ca Canada bashoboye gutaha, nkaba nize ibijanye n'umuyagankuba, cane cane umuyagankuba utangwa n'izuba. Umugambi wanje uhagaze mu mice myinshi, ariko ubu nyene nobabwira ko turi mu bihugu bike gushika isaha 11:30 haba hakiriho izuba twoshobora gukoresha kugira ngo dushobore kubandanya dukora imigambi yose abantu barangura isaba umuyagankuba. Rero umugambi nyamukuru nuwo gufasha ugwaruka kuri ubwo bumenyi, kuko ibintu birahinduka cane, tukaba tugomba ko amaformation abandanya kandi tukaguma ku munsi tubandanya dukurikira ivyigwa. Murakoze. Tugira amahoro. Je nitwa Daniel Kibamba, nkaba ndi umucafyi, nize ku ishuri rya ETSA Gitega. Umugambi wanje ni Art for Life. Murakoze cyane. Tugira amahoro. Nitwa Akimana Celia Bernice, ndi créatrice de contenu muri ama video ajana ifungurwa. Umugambi wanje ni kugira site web. Ya site web izojamwe ifungurwa ziri loko zizotuma abanyamahanga bazimenya batarinze kurondera hasi no hejuru ama video zishobora kubagora gutora kuri internet za Instagram, mais site web zo biri présent ku buryo umuntu wese aje atazi icyo ashobora gufungura i Burundi akakimenya facilement aciye kuri site web, et aussi bizo bénéficia la génération future. Haya abana bakora vuga uyu munsi batazi indya abaho hambere bafungura z'abakomeza zatuma baramba. C'est ça mon projet. Murakoze cyane. Nyiricubahiro Sebarundi turabaramukije. Amazina yanje ni Iraganje Miséricorde Providentielle, nkaba ndi umwigeme wo mu gihugu c'u Burundi yavukiye Bujumbura. Umugambi wanje turashona, hari ibyo batashizemo muri video, ariko turifise n'umugambi wo gukora ibikoresho bikoreshwa mu gitayeri. Uti ibyo mava mwibaza ati nivyo yiyumviriye ubunyene, ariko umugambi wacu ukaba ugeze ku bice 20%, tukazokora ibijanye n'ivyo gushona. Ikindi naco dukora n'umugambi wacu dufise no kwigisha abana bafise ubumuga, tukaba tumaze gusohora abana bagera kuri 5 twasohoye bize gushona. Uyu n'umugambi wanje. Murakoze. Perezida wacu neva, murayizi? Perezida wacu neva. Ko nabumva tugira amashi kujya kwanza. Perezida wacu neva, akora ivy'ubutwari neva. Twagiye gutya tuti tumuha amashi, tumuha amashi yemwe, mwongere tumuha amashi, tumuha amashi yemwe. Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Nzigamasabo Vianney alias Vishulov. Hama umugambi mwawubonye, ariko umugambi ntugera harya gusa. Je nivuje yuko abaririmbyi boba benshi bivuye kuri Vishu, meme n'abavuza bakaba benshi, ariko icyiyumviro nyamukuru cari cyuko abaririmbyi baba bakomeye, hama nkuko kwanye n'icyubahiro agiye mu gihugu cyo hanze akagenda atwaye umuririmbyi w'umurundi, bigaca bigenda neza cyane. Sinifuza rero yuko aba Vishu gusa nkuko mwabibonye, ariko nifuza ko haba ba Vishu umuyoro, kugira ngo igihugu sinze ndagizige uko nagisanze. Murakoze cyane. Ego, kandi muzokora ibishoboka byose kugira mu muteka. Murakoze cyane. Nuko kwifotozanya kugira icyo bita photo de famille na nyene icubahiro umukuru w'igihugu aronka ubushimwe. Nuko
mu kanya gato tugiye rero mu cya kabiri cy'ibirori vy'uno munsi. Tugiye mu gice cya kabiri cy'ibirori, la cérémonie de clôture du dialogue continental sur la jeunesse. J'invite le président agashikara imbere kugira ngo ashobore ugwaruka kuvanye n'icyubahiro. Irebe FM